Econet rero nabo turaza kubaha ijambo nabo batubwire, ariko chaque fois iyo tuvuganye bobo bama bavuga ingorane gusa, nta na rimwe no kuri jewe bampa umwizero. Ubu rero tugomba mutubwire by'ukuri mubona ko bidakunda mwukare tumenye nyene ko mutariko murakora, canke muvuge muti twebwe muri interiyere vyase tugomba dukorere muri meri gusa, nambari muri meri naho nyene tumenye tuti muri meri mugiye kuhakorera iki kugira abarundi bari muri meri mushobore kuronka abakiriya, abo bakiriya nabo baronke karite de service nkuko bavyifuza. Ivyo turabikeneye. Econet rero n'abandi turi kumwe hano bagira ntangure nshima shimira igihugu twigoro twinshi muhejeje kutubwira kugira ngo wasahirize kino gisata co gutumatumanako amakuru. Shime cane urwego AFDT igezeko kugira ngo ifashe abenegihugu kugira ngo bashobore gukurikirana ingene imihora itandukanye imeze. Nagira ndabasabe mu ntinza amashi tuyabahe kuri urwo rwego bagezeko. Nagira nongere nshimire umushikiranganji kuri iki gikorwa ciza yakoze kugira ngo atwegeranye hama tuganire coshoboka kugira ngo igisata gitere imbere, kuko uko mwavuze ni gutumatumanako amakuru ni igisata gikomeye kugira ngo igihugu gishobore gushika kuri vision nziza cane gifise. Mwakoze rero. Hama mwatubwiye ko tutoteba ku ngorane mbere mwanazikuze ntitwozigarukako, ziri nk'intambamyi zituma ndetse Econet n'ibindi bisata vyo gutumatumanako amakuru bishobora kugirako ingorane kugira ngo bishike kuri investissement ikenewe kandi isabwa n'amategeko y'igihugu. Ariko nagira ngendereko mvuga ama initiative Econet rero imaze gufata yashize n'ahabona mu kuvuga ngurukanabumenyi, aho dutegekanya gukoresha energie solaire ku masite mashasha 100, tukazoba umwaka uyu uzohera tumaze gushiraho amasite 50, hama umwaka ukurikira wa 2026 tukazoba dushitse ku yandi masite 50. Nico rero ikirangamisi novuga c'utwigoro canke akigoro twagize kugira ngo nubwo hari ico kibazo dufise c'ibitoro n'umuyagankuba tutore iyindi nyishu ishobora gusahiriza abenegihugu. Ariko kuko mugenzi yabivuzeho muri Limitel, sinogenda ntakoze igisabo kugira ngo usabe ababijejwe mutworohereze kugira ngo izo investissement zikunde. Murazi neza ko ubu bitoroshe na gato kugira ngo abantu amashirahamwe aronke amadevize kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa. Murazi yuko nubwo tuzoshiraho amasite 100 hari ayandi azoguma akora akoresheje umuyagankuba, aho bigakunda tugakoresha ibitoro. Ariko nobabwira nubwo mwavuze ko tutoteba ingorane, uno munsi Econet bikeneye ibitoro birenga 40,000 vy'amaritiro ku ndwi, ariko hari igihe turonka 5 gusa canke 10 gusa. Murumva ko bigoye cane nubwo tuba tuvyifuza gufasha abenegihugu gushika kurohora uko bavyifuza. Ariko nk'uko twababwiye tuzokomeza dukorana kandi dukora ibishoboka vyose kugira ngo nubwo bohakira ivyo bibazo dutore izo nyishu biciye kuri energie solaire. Nongeye kubashimira, Imana ibahezagire. Mbega
ku cerekeye kwagura rezo mu ntara hagati. Kuko tuzi ko mufise amasite nibaza ko kiri mu ma 450 gutyo, mwebwe nta cyizere cy'ukongereza canke naho mutoshinga nshasha nta planification mufise yo kuzogira partage d'infrastructure avec nka limitere ifise amasite 600 arenga. Ikindi mbega ivyerekeye ako kantu bifashe gute mu gihugu? Eko kashe abenegihugu baronka serivisi neza, bifashe gute? Mbega icerekeye kuriha amahera leta ibasaba cifashe gute? Naco tuzi neza ko bitifashe neza. Muriko mukora iki kugira ngo mushobore kuriha amatagisi, mushobore kwagumura, mushobore gukoresha eko kashe mu gihugu cose, abantu bongere babizere, imitere ntihave yonyene yiganzira ivyo vyose kandi muri ngaho mwe muriko mukora iki? nagira ndabahumurize nubwo tutaje tukiganiriye turi kumwe n'abajejwe tekinike ngaha, ni ukuri ntitwoja hirya y'amategeko, tuzoza gusubira inyuma ku kazi bazi uko vyagenze. Ubundi turabikora cane, turabikorana n'ayandi mashirahamwe. Rero nagira ndabahumurize imiryango yuguruye, partage d'infrastructure birasabwa n'amategeko, twebwe rero ntitwobaho ngo tuje hirya y'amategeko. Ku vyerekeye kwagura umuhora biri muri uwo murongo nyene wo gukoresha ayo masite 100, tukazobandanya mu myaka ikurikira. Mugabo iyo niyo ntambwe ya mbere twagomba kugira ngo aho biriko biranka hatuba hashika amatara canke ngo turonke ibitoro vyoroshe, hashobora kuba muri iki gihe hatariko nkaho yagiye aravuga nyakubahwa Directeur General wa ACT, naho tugomba gushimikira kugira ngo abenegihugu bashobore kuronka umuhora. Dushobora gupataja kumbure urutonde rw'ibikorwa tuzokora, hanyuma ko twaje tubwitegekanije. Hama kucerekeye Eco Cash irakora 100% mu gihugu hagati, ariko haracari perception y'abenegihugu ko yoba yaragize ingorane. Kumbure vyavuye ku rwandiko rwabaye public, hama baca bagira ubwoba ko bari bafise ama antecedent y'iyindi mihora, ariko turiko turagerageza, ariko haraba ama effort menshi mu gihugu hagati kugira ngo tugire abantu ko ariho turi kandi turiko turakora, kandi kugira ngo mumenye ko ari vyo ni uwo wayifishe yoyikoresha n'uwo nyene yomenya ko ikora. Hama vyerekeye amatagisi ni ikibazo turiko turaganira n'ababijejwe, kandi twizeye ko kigira gitora umuti. Numva nobahumuriza ko nubwo mwogenda kubaza ico kibazo kiriko kiraganirwa kandi turi ku murongo mwiza. Murakoze.